Abantu baribaza guhona kw'ishamba rya Amazone bisigura ko ishamba rigeze habi. Mbe Amazone ni iki? Amazone ni akarere kanini gaherereye muri Amerika y'Epfo kandi kajabuka uruzi runini kw'isi ukurikije uruja n'uruza rwa kabiri mu burebure. Rifise amashamba yo mu kiyaya nk'icya Kongo na Aziya Pacifique, rikikujwe na sentire y'icatsi. Ikirere ca Amazone gifise ubushuhe bungana na 27.9 na 25.8 vya dogre Celsius mu gihe c'izuba. Ni ishamba ritangaje cane ririmwo ibiti vy'ubwoko bwinshi butamenyerewe, ibikoko by'akataraboneka. Amazone ni ishamba riteye ubwoba kandi rifatwa cane nk'ubutunzi bw'igihugu ca Brésil. Ariko nubwo biruko ishamba Amazon ririko rirasubira inyuma biturutse kuhindagurika ry'ikirere hamwe no kutubahiriza ibidukikije. Mukanya inkuru imwe ukwayo. Ewe itwije ukwaruka ntawe utokumviriza. Abahinga bavuga ko gutema amashamba vyiyongereye ku ngaruka zihindagurika ry'ikirere. Uruzuba rwinshi muri Amazone yo muri Brésil rwononye amashamba. Urwo ruzuba ruzana uruhagarara ku banyagihugu bo ku nkombe z'inzuzi zisanzwe zirobwamwo n'abarovyi no gutwara imigezi. Ikiyaya ca Amazone gifise 1/5 c'amazi meza atemba yinjira mu nyanja y'isi. Ariko imigende myinshi y'ingenzi yo muri ako karere yarononekaye. Ibihe byo kuma byateye ubwoba. Abahinga bavuga ko ihindagurika ry'ikirere riva mu gutema amashamba, guturira amashamba n'izindi ngaruka z'abantu zitera Amazone kubangamirwa. Bisobanura iki kuri point ya Amazone? Mu kwandika mu kinyamakuru Science Advances mu mwaka w'2018, abahinga mu bumenyi bw'ikirere Carlos Noble na Thomas Lovejoy berekeza ku ngaruka zishobora gutegwa no konona ibidukikije muri Amazone, cane cane gutema amashamba, ihindagurika ry'ikirere n'umuriro. Abashakashatsi bavuga ko ubushuhe bwinshi bwa Amazone buturuka ku mwuka uhuha uva mu nyanja ya Atlantique ugahita winjira muri Amazone kandi ukarekugwa n'ibimera, ibiti, amazi menshi yo mu iryo shamba. Usibye gutema amashamba, ubushuhe bwinshi bwibonekeje mu bitera amapfa muri Amazone. Nk'uko byatangajwe na Matt Fine, umushakashatsi mukuru akaba n'umuyobozi muri MAP, ngo igice cyo mu burasirazuba bwa Amazone catakaje ibice 31% by'amashamba yayo kuko gishobora guhungabanya amazi ya Atlantique yinjira mu ishamba ryaho. Hejuru y'ivyo ibice 38% bya Amazone vyarononekaye. Ubushakashatsi bwabitangaje muri uyu mwaka. Hariho ibimenyetso bitandukanye byerekana uko ishamba rigenda rirasubira inyuma, cane cane mu buryo bwo gutema amashamba. Mu mwaka wa 2021 mu kinyamakuru Kamere cerekanye ko akarere ka majepfo y'uburasirazuba bwa Brésil Amazone yarungitse carbone ishusha umubumbe mwinshi kuruta uko yakira ndetse no mu myaka y'imvura. Hariho ibimenyetso byerekana ko amapfa ashobora kuba mabi kurusha ayigeze kuba mu ishamba Amazone mu mwaka wa 2005. Mu gisagara ca Manaus carenzwe n'umwotsi uva mu muriro. Rio Negro yagabanutse kugera ku rwego rwo hasi
mu myaka 121. Ubushakashatsi bwerekana ko kuva mu myaka 70 gutema amashamba muri Amazone yo muri Brésil vyiyongereye igihe c'izuba cariyongereye kugeza mu turere two mu majepfo. Ubushakashatsi bwashizwe ahabona mu mwaka w'ibihumbi 2022 na Map Biomass ifadikanije na kaminuza, amashirahamwe adaharanira inyungu n'amasosiyete y'ubuhinga bwa none, bwerekanye ko Amazone yo muri Brésil yatakaje ibice 14% by'amazi yo hejuru hagati y'umwaka w'igihumbi 1985 hamwe n'umwaka w'ibihumbi 2021. Uruzuba rusobanura iki kwihindagurika ry'ikirere? Amazone ubu ni carbone, bivuze ko ikwega carbone ishusha umubumbe, ariko niba ibiti byinshi bipfuye bikabora byohindura imyuka ya carbone, bisobanura ko ari byo byihutisha iryo hindagurika ry'ikirere. Mu mwaka wa 2005 igihe amapfa akomeye aheruka kubangamira Amazon, ibiti byinshi byarahonye ku buryo ishamba ryasohoye imyuka ihumanya ikirere kurusha Uburayi n'Ubuyapani vyonona buri mwaka, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka wa 2009. Gutema amashamba muri Amazone yo muri Brésil byaragabanutse ibice 22% mu mezi 12 kugeza muri Nyakanga. Amakuru ya leta nivyo yerekanye. Mu mpera z'umwaka ushize, perezida w'ubutegetsi bwa Brésil yongeye kuvugurura intumbero y'igihugu ciwe yatanzwe bwa mbere mu masezerano y'i Paris mu mwaka w'ibihumbi 2015 yo gutera amashamba mu mwaka w'ibihumbi 2030 hegitari imiliyoni 12 z'ubutaka bw'amashamba, agace kangana n'Ubwongereza. Amakuru aheruka yerekanye ko umugambi wo gusanura amashamba wateye hegitari ibihumbi 74 mu mwaka w'ibihumbi 2021, cyane cyane hanze ya Amazone. Ubushakashatsi bwakozwe muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 bwakozwe n'ikigo c'iterambere ryo muri Brésil bwagereranije ko hakenewe uburyo bw'imiliyoni 46 z'amadolari y'amanyamerika kugira ibikorwa byo gutera amashamba bigende neza muri Brésil mu mwaka w'ibihumbi 2023. Ewe itwe cyo kwaruka ntawe utokumviriza